ahubwo rero ikintu mbona nuko twasaba Imana ikatujabutsa tukagira hariya turi bazima. Ivyo vy'Imana bitanze tukinsoro mu ndakwabama amahoro bene da. Yesu nashimye cyane. Amahoro cyane. Yego bwoko bw'Imana. Yego je pardon mwe nabaye nk'umuntu yabasakuri. Numvije ku bintu mwa muri ko muravuga. Byo bavyerekeye nange yo ndiko ndaje. None uri kuraja he? Je ndiko ndaja mwijuru. Kandi bisaba no musi nyene ndarengezeyo. Mugare kambanze ndakubatse. Harimo ntagende mwijuru yambaye amapantaro nkena. Aya mapantaro ntaje mu bwami bw'ijuru aya. Aya tugenda ahubwo ikintu mbona. Turabe tugere ndaza gusaba Imana ninashikayo izombabari. Utayisabye kiri ngaha ngo uzoyisaba ugezeyo. Ariko nawe naho vyanditse yuko mwijuru haje amapantaro bene aya. None basi tube twigiriye ibyo n'ivy'Imana. Zambara zigapfuka n'ibira. Aco reka tugende ibindi turabimenya tugeze ku butaka bw'Irana. Ni washaka abe kuno two kwambuka ino nyanja re. Asha nuko Cyo kintu nico. Yego. Aha tunze tujya ku kino nyanja. Aha twamaze kuja bukemwe ahubwo reka turengere. Aha kweri twagiye. aha twagiye. Enga hajya. Reka na singujye umuryango yeme. Hajya tukihagera. Muzini nkuru. Yego. Je simva. Ati kubera iki? Umvirize ndababaza. Yego. Nta numwe yatekeye n'ingodo. Mvise wamugabo nawe byazanye. Ariko hari umuntu wabonye agenda atekeye mwijuru nanye n'ingodo. Mwijuru bagiyeyo baratekera. Ko batunzwe no gusenga. N'ijambo ry'Imana gusa. Ahubwo wenda gusetsa. Je kweri ndabona kambanye. Reka ndakubwira. Je nangire mumbwiye ko ntashobora kujya. Simva. Ntuvaha. Simvaha. Mwijuru ntibajya. Ariko umufilisti yaragenda ndahumiwe. Ushatse kumbwira yuko batunzwe n'ikirere. Mwijuru twakubwiye batunzwe no gusenga n'abajambo y'Imana gusa. Cyonyene. Byo birakwiye. Izere ndakubwiye. Yego mbaza. We niwe nabonye wigira umunyabwenge. Ushatse kuvuga yuko Yesu akiri ku isi atajya. Yesu. Birashoboka akaba yarajya ariko nakubajije kuntu waja mwijuru utasenze. Je narasenze kweri kabisa. Nakubajije rero Yesu akiri ku isi ntiyajya. Yesu yarajya. Okay. Ubwo nyamba yarajya rero hatuduge. Banzureke nawe ndakubwira. Ivyo vyo kurya ni mu vyihoze. Muze tube tuduze. None saho nyene. Sawa ntacu. Banzureke nanje ndababwire rero. Yego. Je kweri nibagiye iki? Wehuza yewe nibagiye. Wibagiye iki? Kandi je ndasubiye inyuma. Usubiye inyuma gute? Ndekura je sinorengaha. Kandi resha ndakubwira. Urashobora kuba nka mukaroti yahindukiye yaje Imana ivyanje irabizi. Irabizi. None usubiye inyuma reko kugirana. Nibagiye umugore. Wibagiye umugore? Kandi uri umuhimbira? Urumva wa mugabo ivyazanye na. Hariya tuza wabona muri kumwe n'umugore wa. None je ko ntari bwamwibuke. Kandi rero umvirize ndababwira. Je sinorenga ngaha ku masezerano twahanye imbere ya pastori. Je kuri ndasubiye inyuma n'Imana ntiyonyakira. Ikintu we gihari namaze kubona wewe. Ushaka kumera nka mukaroti. Imana ivyanje irabizi kubwo je ndagiye. Okumviriza. Wewe garuka turaze tukubwire. Ndakura va. Garuka manza umvirize. Urumva urabona wa mugabo ivyazanye. Je nangere ndababwire. Kuva nkiri muto nkiri mu nda ya mama ngana uku. Nkorera Imana. Kirirwa gusenga ture juru rodimash.
sinshobora rero namaze gushika ku butaka bweranda bw'Imana Wanajewe ndagenda makashitse mwijuru aho bw'ikintu gihari tubandanye twigiye tweka twigire umviriza ahubwo mbanze ndabatuma mugende mukaraba mukamusanze vuza inzamba akiri kuri porotayi turamubona muramumbwirira ntiyugare nanje ntaki none w'Imana ni mwene wanyu ni mushikawe ni so wawe Imana ukinishi kose oya Imana kweli umujama kandi ni Imana data sawa ivyo kazi nawo bubizi ariko bayitwa iki Imana data sawa we chauka rero we turakomeye umviriza ikindi naco oya reka kutugora umviriza mukaraba mukasera bakayatanga ariho muribuka nanje mumfatire paraseranya baki aho tuzokubakamwe inyubako dushobora kubimubwira akavyemera canke ntavyemera we mwebwe murabimubwira kandi niya vyanka nta ngorane tuca tugabura kuyo babahaye urabizi ko Imana ariyo muyobozi nta ngorane sawa reka tugende tuzohura ubundi muzohurira yo mwijuru nta wundi munsi n'uyu munsi nyene sawa kandi twege rero turahabona naho burya twe tubyatushikire mwegenda